Bon, bari bampaye ishano vraiment ico gihe namaze indwi zibiri ndi mu nzu ngwaye ntava no mu nzu no kwishuri sinatonda nari mbabaye cyane hamwe mvuga ati none basi uwo muntu yopfuma anyica basi nkapfa nkagenda ibintu bijanye nk'ivyo naraririye aranyigisha kubaha no kumvira no kutagira ishari abantu nyene umuntu aragira ishari abandi bagahimiriza bakavuga mureke ishari tukavyemeranya n'ukuri nta kibazo nta bifu tugifitaniye mu ugasanga karacarimwe mu mutima kandi umutima umuntu muriwe ni muremure cyane ntushobora kumenya ngo iki yagihagaritse canke ntiyagihagaritse nocakira nabi cyane kubera ko baba bagwijije ubumaraya. Turabaramukije cyane bakunzi ngini namukiza abafana banje abakunzi ba Shari TV ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye n'abafana banje ndabakunda cyane yego KERCY ko tubona babiriwe cyane mbega KERCY turashaka kumenya ahantu muba ugurira impuzu ni kumu manager wanje Antoinette muri ville muri Le Parisien niho akunda kunyambika niko dukunze kumva KERCY impuzu zizimvye impuzu zimeze neza warashaka impuzu zizimvye n'izizimbutse ko ziri mu ntara ya Ngozi kweki uko oya wingozi ntakiri ibintu vyiza cyane abanyengozi we baheze bazi Bujumbura rero usanga beshowe ko bakorera ino ugasanga nta mpunzu ziriho ziyiza canke biterwa nawe yuko umwanya muremure w'umaranga utazi ivy'ingozi oya none ndafise abagenzi benshi mba ndabibona gusa ino vraiment hari ibintu vyiza cyane barabimanukanye. KERCY turakeneye kumenya KERCY mbega umunyeshure usigaranye ingana gute kuvyuhe z'amashuri sigaje amezi mbega ni muri secondaire canke ni secondaire KERCY atarakabanga ufise imyaka ingana 20 imyaka 20 hanyuma ubu urafise umushushu canke ufise gahunda ko kubandanya kaminuza ndafise gahunda yo kubandanya kaminuza nihe section canke igisata wifuza kubandanya uhejeje imanite informatique de télécommunication kubera iki informatique de télécommunication ni kihe kintu ukunda muri ivyo bintu kubera ko kenshi birafitaniye isano na filme birafitaniye isano na filme télécommunication KERCY reka tuje mu kazi kawe ka misi yose ka filme KERCY kubera iki dukunze kukubona uriko uratambagirika cyane ejo tukubonye ejo tukubona handi kubera iki biva mu kubera ko ndakunda gufasha abarundi bagenzi banje kandi ndakunda n'amafaranga burya ntushobora kwiyumvira yuko bishobora kukuzanira intambara cyane bikakwicira akazoza uko kuntu utagira igihagararo ahantu tukumenyereye atariho tukubona kandi oya ntacyo bintwaye jewe sinzi abandi ko babibona gusa je birampa amahoro kuko nta conflit nta beef tugiranira n'abandi bantu mpaye amafaranga ndaza nkagukinira nkirenganira nta bindi duharura nabo kuko hariho umuntu mbese yahera mu kiganiro twakoze ubuheze kuri Shari TV hari umuntu yavuze ati genda keneye inimero za KERCY kuko ni umwana tubona yuko afise kazoza ariko mugabo bisa naho ari karunona kazoza kiwe na cyane cyane kuri ico kintu kijanye no gutambagirika nubuhe butumwa ushobora kumuha uwo muntu ndashaka kumubwira ati nimba afise projet nini ashaka kunkoresha ayaguye ashaka kundondera tukavugana dushimanye ni bon tugakorana nkatekereza nkaguma haba KERCY wewe turakeneye kumenya mbega uba ufise basi umuntu twovuga umuhanuzi yego iyo muriko murahanurana nibibi kenshi akubwira arambwira ko ibintu bijanye na filme na cyane kuko si filme gusa
gusa kuko filime igufasha kubaka kazoza imijanye n'ubuzima busanzwe ubuzima busanzwe nizihe impanuro kenshi akunda kuguha zimva mutima aranyigisha kubaha no kumvira no kutagira ishari ibintu nk'ibyo tukiri ngaho nyene mu kintu kijanye n'ishari abarundi benshi mu bihugu zitandukanye baravuga yuko twe ngaho mu Burundi turafise ibintu byose wanashaka tuza ku nimero ya mbere ariko mugabo mu kintu kijanye n'ishari ni kihe kintu wowe ubona yuko mbega cokiza kano kagwara k'ishari ngaho waci mu Burundi nta kindi nyene atari basi kumvikana n'abantu ukumva nyene ukunze umuntu gusa nta kindi numva kuko niho bibakuramwe abantu mbona umengo babigize umwuga mu camake we kuri wewe ikintu kijanye n'ishari ni kameremere kacu biragoye ko tubiheba yego none kubaka abo kameremere bidakunda yuko tugaheba ni burya ntubona yuko kizoza kiba intambamye bizotuma twebwe Uburundi bwacu tuzokwama turirana cyane ubukene asha tuzorira cyane kandi turacariza ico kintu simbona n'ingene umuntu yogira arumva abashakashatsi bavuga yuko ingwara zose zirakira havuye mu butanga kubera kino ni ingwara yo yishariko bon abantu nyene umuntu aragira ishari undi abandi bagahimiriza bakavuga mureke ishari aye tukavyemeranya n'ukuri nta kibazo nta bifu tugifitaniye mu ugasanga karacarimwe mu mutima kandi umutima umuntu muriwe ni muremure cyane ntushobora kumenya ngo iki yagihagaze canke ntiyagihagaritse turafise amakuru yuko ngo bari baguhaye isumu mbega tagenze gute bakeneye historique bon bari bampaye ishano vraiment ico gihe namaze indwi zibiri ndi mu nzu ngwaye ntava no mu nzu no kwishuri sinatonda nari mbabaye cyane hamwe mvuga ati none basi uwo muntu yopfuma anyica basi nkapfa nkagenda ibintu bijanye nk'ivyo bari isumu ziri kwinshi hari amasumu twumva ngo n'amasumu barumika mu muyaga hakabaho kandi nani masumu nyene baguhanye n'ukarirya neza bari baguhaye isumu byo mu naraririye nje ntibandungikiye mu muyaga byumvikane yuko ukunda kujya mu mihana kenshi oya bon ndakunda gusangira n'abantu sinishima cyane umpamagaye dusangire fise umwanya turasangira kandi urumva ikibi wagiteguye nta kuntu na kimwe kitokunda sigure rero yuko wowe uzi nk'umwe harabukeka muri abo bantu baba baraguhaye isumu n'abantu bari hafi cyane yanje banzi yego none nko muri ico kigerageje nko kuraba kuko ndibaza yuko nko mu mezi 3 urashobora kwananiza ukavuga bati jewe muri ano mezi 3 narariye kwa kana urashobora kumenya ati ni bandi bagwaye oya sinibaza ko no banaririye ku muntu sinzi wari impaye gusa nyene naraririye uko sishobora kumenya umuntu yari impaye hari ibintu umutima wawe uri kurakubwira mbega kuvuga bati jewe hari ikintu waba bampora cyane muri bijya bintu Imana yaraguhaye swati ubwiza swati talent swati amafaranga urashobora kuvuga ati je muri ibi bintu ndakeka yuko uwo iki sinovuga ko ari ubwiza kuko ni benshi ari beza nibaza ko baba barampoye ibi bintu bijanye na film ko si bose bakina film ngo aca kundwa canke ngo amenyekane wapi ngasanga nyene wowe uri kurakina filme iyorore ubaguhaye abantu barayikunze cyane ngasanga nk'abandi nyene bon ibintu bijanye nk'ivyo ni nk'ibintu vya filme sinumva ikindi bikintu bompora nta mafaranga afise ntayo bompora Imana ishimye ko warusinge kandi bandanya kukuzigama cyane urumwe mu bantu bari kubakurikiranwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi KERCY reka tuje ku kibazo na cyane cya economique ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi kijanye n'ubukene bugarije abantu benshi wowe iki kibazo ukibona gute nino misi nyene hari ubukene ariko bon abantu simbona ariko urazi ko twebwe nyene tugiye hamwe tugakora amafaranga yoboneka tukagwanya ubunebwe ni gute rero turashaka kumenya kuko benshi hariho benshi bariko barakora mugabo ugasanga ingoranira cyari kwa kundi nyene ego ingene mwowe nk'akarorero nk'umuntu yagwanije ubwo bunebwe yahaguruse yagiye ku kintu wovuga gute rero nk'ukunya jewe dufate nk'ingene no bahanura
bareke ubunebwe bakunda akazi kariko kose nyimba umuntu akubwiye ati ndimira ahantu uharimo uko nyene nuci wishima ego ata mahera afise shaka amahera ndabizi cane kuko narabaye kwa nyokuru nakuze ingene mu kurima ingene bakurikiranya kurima hariho gusiza ugasiza ivyatsi ugakangaza ukacurima urimye ukacuteragira ibintu nk'ibyo iyo wavuze imvura y'itsindagira bigega wavuze nyene irya mvura itsindagira irya igwa muci bigega vyuzuye gihungurabaye nyene bon ninkeka ari kihungura ry'amababi y'ibintu nyene biba kugira vyere sinzi ko nabitoye jewe sindi nta kintu nzi bashobora gusanga mwashobora tukine kumenya iyo igihungurabaye kiziwe bacakora igihungurabaye ngo baca sinzi kuko nahabaye nkiri muto mu Kirundi sinomenya ngo gusa ndabizi mwo bikenya ego no kurima gusa ivyo vy'imbwo nigihe giterwa wamubona gusa ufungura ngo utazi ingene bakirima nta na kimwe byose urabizi ego amakubwira tonka amavuta ababaye uratera ibigazi uramaze kubona amatera ibigazi ego ubihame ibigazi biga bintu vyo hejuru ukabona nyene vyanase nyene cane ukaca babimenanye bakabisoma bakagira hari indani mu kigazi hamwe hari amavuta kirya kintu cera kigize mu kuzimu tujyana neza amavuta imise okay ni byinshi ntazi nanze ni inzinga z'ikirundi nyene birayi bijumbu ndabizi ivyo hanyuma rero KERCY ejo haheze twaronse amakuru yuko umwe musanzwe mukina nayo yari yitavye Imana barashaka birakwiragira mu mbuga ngurukanabumenyi biruzura ahantu hose wewe ijya nkuru ikigushikira ko ndazi umugenzi wa Sami cyane n'umugenzi wanje nta musi twora tutavuganye yo nkibimara kubimenya kwera ko abantu babona barabona stati zanje bace bandungikira screenshot je vraiment nari nibereye no mu rubanza sinari ko ndakurikirana urubuga cyane abarabindungikira ico nakoze sinanabishe naciye telefone Sami numva ritavye acavuga ati yabwiye ati wapi je sinapfuwe camuga ati ubunyene ndaje kukuraba direct naciye manuka nari goze naciye nza kuraba ati mugenzi wanje arapfuye kweri ati canke nkeka ari umundi muntu ciza yamwiganye ariko avuga ijwi giyo nca mbona ni muzima okay KERCY nizere yuko twakoranye ikiganiro n'uvuga ko kiroshe ushobora kumenya KERCY ikintu cyamubayeko mu buzima atokwibagira nubwo hobiki nta kintu cyatari kirambako mu buzima novuga ati sinokwibagira kuko ntacibagira urumva noba ndiko ndazana yashari n'inzigo mu bantu kasanga ndiko ndagira umutima mubi byose novyibagira ugasanga par exemple hari umunsi wigeze guhura n'ikintu gikomeye muri wewe uvuga bati iki kintu utacibagira ni nk'ubu twe muri histoire y'u Burundi kwibagira yuko kwa gasore yigeze kubaho ivyo urumva ni vy'abarundi twese rero hariho rero priorité yiwawe uvuga bati iki kintu ucibagira birakomeye umusi ntiharagira ko ndacibagira umusi sinzibagira ko nicaye ku ntebe y'ishure imyaka iyo nzoba nize yose ivyo sinzovyibagira ico kintu gikomeye n'umusi wanje mama wanje azopfa n'umusi mama wanje azopfa niwo musi ntazovyibagira ego ayo mu kindi kintu cyagutwengeje ubati ikintu mu bintu byose bibaho ikintu cyarantwengeje ndapfa nduma neza kabisa ikintu cyantwengeje n'umusi menya ko mfise impano yo gukina filime ni santima nyinshi zaraje mu maso ndumva ryohewe ndatwega cyane bose nzapfa ndacibagiye umva wowe mu gukina filime nico kintu cya mbere cyagutwengeje n'unye n'ahantu ego naguma mvuga ati kumbe nari mfise impano nk'iyi hajya kurya KERCY ukina filime we ni scene uvuga bati je scene zose ndazikina mugabo iyo ngeze kuri ino scene ndumva ndi muri mood ego oya vuga nini ko navuga nti ijya scene uvuga bati ndayikunze iranjugumiza yo scene uvuga yuko kugoye bose
nta nimwe wapi amaze gukina filime za mise en scène uwo mugira mu mise en scène kuri etage oya izo sindazikina gusa ndamaze gukina niruka cyane mengo nyene ndi mu ntambara rumva cyane narirutse nko muri soro vraiment ni filime rumva nkiziga z'abazungu kwanza ndenda urambiye filime so bahisemo kutabayisigura mu Kinyarwanda kandi kirundi n'ikinyarwanda bisa bon sinzi ikire kintu cyabaye cyane cyo tuma batabayisigura mu Kinyarwanda regaye ikinyarwanda n'ikirundi burya sico kimwe yaho uyisiguye mu Kinyarwanda ariko tuvuga abanyarwanda basi batahura ikirundi neza bagitahure neza mucama kimwe arikoze kuri abanyarwanda oya abarundi twese nyene turyoherwe eko rero mutayisiguye basi nesiguye mu cyongereza mu Faransa bon nkaho rero nk'ico kibazo ni ca Libert kuko niwe yazanye sico twaraye mubajije atubwira ati ngo nyene ngo ni ubundi buryo bwa filime bushasha ingozi Nihaba asanzwe ari yaba afise umugore n'abana okay KERCY turashaka rero kumenya KERCY nka KERCY mucamake yakaripanga gute mu kazi kiwe ka misi yose nta cicaro ufise wamaze kubitubwira wewe urumva urinjana ntibiti reka gusarisha bon mwino misi sindiko ndakora cyane nkuko navyipfuza kubera ko negereje iminsi mibi y'ishure ndiko ndiga cyane kandi bivanye nuko kuntu nagwaye byaranciye intege cyane mbona umengo sinoza ndirukira mu bintu byose mbonye ngo ndagenda shushe ngo ndagiye gukina filime hanaha gusa ndiko nditegurira filime hariho filime ngira nkore izo biryoshe cyane ibintu nk'ivyo reka tubandanye kandi muri filime nyene iwacu filime ndoni rona hariho icyitegererezo twadusabye filime ndoni muri bya filime hagira se amategeko yawe barubizi ndabitse mbega ko hariho twe turabira ku bazungu ndumva ngo kugira ngo bakine filime abazungu bavuze bati uzokinana n'umusheri kanaka uzabashira warandwa barungika nkahani muntu kugira ngo mugende mumenyerane oya ibyo twe mu Burundi ntibibaho oya birashise ni iterambere ry'igihugu ni iterambere donc ni kakazi kaba kateye imbere akazi kiwacu reka karateye imbere nkuko bagaca bagusaba kuri uko bizogenda nkuko we nka KERCY umurundi kazi yarezwe icyo kintu cyakira gute kandi abara amafaranga menshi kandi no musikuri kurangura amafaranga menshi no cyakira nabi cyane kubera ko baba bagwijije ubumaraya kuko nje ndi umukobwa nawe n'umuhungu si musaza wanje sinumva musaza wanje niwe yomba bari hasi n'umuvyeyi wanje sinumva yuko turunga ikantu turi babiri ngo tugiye kumenyerana tukina basi amarore y'urukundo numve ngo ntaco twakoze oya bo baturungitse kuba umugore n'umugabo ico kintu urumva baciyumviriye vraiment wapi uyu munsi KERCY yarateye imbere abagabo muri Nigeria akinana n'umusore wo muri Nigeria babahaye scene baza gukina romantic yo kwego go hejuru romantic yo kwego go hejuru ndayumva hariho muga romantic ziri kwinsha basi kwereka umuntu kugira ukore kirya kintu mugabo ntugikore par exemple arora Nigeria ni wacu ngaho mu Burundi ni ibintu n'abantu babiri batandukanye umuntu Nigeria we muhuye no kuvuga scene ya romantic yinjira muri romantic in deep arinjira mindani wewe par exemple wewe barakugomera gutwara urumva bonsikurira iyo romantic hariyo romantic yo guhuza ibitsina hariyo romantic ntomorera neza romantic kudahuza ibitsina yo kudahuza ibitsina romantic donc no kuvuga yuko nka mu kirundi cy'ikintu y'abufura ndabivuge mu cyamake bizu iri deeply ego je kintu ntokina nco ni guhuza ibitsina ivyo urumva abantu ninjiye muri prono ibindi byose nibisanzwe oya uhujije hariho guhuza indimi amusegonda pana par exemple ni scene byasaba yuko uwo muhungu wa muri kumwe 5 minutes
hanyuma sheri biwe agacaza akabafuma kuba muri 5 minutes kandi bakoresha kamera imwe harabaho gufata igihande cya mbere bagasubira aho urumva wari kurica umuntu w'abandi aho muca mubikora oya ni mu ruhande rero rw'iwawe oya ibyonya ntibyobaho sindanabishaka yaba amahera yaba maki ibyonya sinobikina oya mu ncamake wowe filime yiwawe ufise vision yo gukina filime zimeze gute vision yo gukina ibintu vyigisha cyane cyane hariyo kwigisha imico kama n'indero mu bijanye n'aha turi mu Burundi nk'aho gusanga abantu bari hanze bifuza kwibuka indero y'u Burundi ibintu nk'ibyo okay KERCY reka rimbaza akabazo gatoya cyakabona akabazo kanyuma gushobora ego uno musi KERCY araronse telefone ivuye kwa nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu Burundi impamagaye ego aramuhamagaye muri visa presidence nikihe kintu cyambere umusaba namusaba ko yokurikirana abantu bajanye n'ibi bintu vya filime bakadukurikirana bakaduha ubufasha nk'ubufasha ubuherero nyene tukagira icubahiro barakiguhaye icubahiro amakampuni bakaduha akazi dukine filime dufise amafaranga nicyo kintu cyo nyine umusaba ego basi nyene yumve basi filime karakazi kadakwiye gusuzugurwa nokimusaba Perezida Frem nyene akaca gishiraho filime guheriza none ashizeho akazi ashizeho nka basi tikenda guhaya akazi oya yotubwira ati filime guhera ubugiye kugira agaciro mukinyi wa filime azoba afise akazi ahembwa y'amahera kugira ashobore kwigurira kije kintu akeneye nyimba ari imodoka nyimba ari inzu ibintu nk'ivyo nengaho niyo bampaye Frem kandi navyikoreye no biryoherererwa ariko ampaye ukonya ntaco vyomarira KERCY no musi mukuru navuga yuko ngo musi mukuru abakunda ego izo nkuru bamaze ndazizi cyane kuri KERCY umunsi mukuru urasanzwe cyane usanzwe gute mu gihe hari abandi bantu bawiteguye bashoresha ibintu abonya babyiteguriye ndabatahura kuko usanga bafise bagize hose umugore kenshi Saint Valentin abantu bose aberanda hari amadini avuga yuko nk'abisilamu ngo ntibarimo mugambo na bose bavyinjiyemo ngo sheringa arampa ngo Saint Valentin ibikinga mikado none ndakubaza umuhungu aguhaye ikado ku munsi wa Saint Valentin gusa wo vyishimira mu yindi misa kwiye kandi ngo numva ku munsi wa Saint Valentin bari umusi baca bakuzana ibisi neza cyane no musa amada barayabatera hariho amashengera mwamwe nyene yabigize by'ubwenge bon katolika ni umusirazi ko katolika iri mwaberanda benshi ibintu nk'ibyo yabigize nk'umugenzo mugabo ahubwo abajene tubifata ukutariko okay reka rero ngenda cyabazo tubazo kwa nyuma turacyari kugira cyane inyizo ziperuka kwibwa KERCY yego kandi nawe tukaba twarabonye yuko neza na neza nga icyuka cyari kimeze neza hagati yawe gute ukavyakiriye gute bijya sha byarambabaje cyane kubona Joachim baba baramutwaye inkinzo TV bon ntabyo nzi kuko ntiturasangira nyuma yo kwiga inkinzo je duheruka kubonana Joachim ataribwa inkinzo TV yego uwo mu guhaboshe nk'umuntu yamwije inzo bon ntaco no mukoza ahubwo Joachim no mutera kuraje ku nkinzo yiwe abandanya akora cyane nkikabizosubira bigende neza bizogenda neza ko numvise ngo mu minsi 5 yarafise abantu ubageze kuri sika urumva kari karakora ariko arakora seri yitwa icizere rero mu makuru twe twari dufise KERCY twumvise yuko ngo wowe ngo ufise nko mu ruhara Tomana yanje yuko wewe ntimwumvikana na Joachim hari incuka kibi hama wewe harano mu bituye baragufasha na cyane mu bantu bari mu bihugu byo hanze sha wapi vraiment barambesheye n'abantu bari mu bihugu byo hanze nta bantu nibaza ko baba bazi kubwira guhakinga inkinzo TV yari icunzwe cyane kandi sinumva nuko noryoherwa rega Joachim ari mu bantu cinema ego kandi cinema inyene ingozi irikiramenyekana kubera inkinzo TV sinumva rero ningene nkunda ahantu mbajewe ingozi ntubone nza ndamanuka
twawahereye ko twese twarari ego sha nico canamba wanje ndababaye cyane vraiment nk'ubu nk'umuntu ndangira gendo ndabire ku nkinzo TV du filime na kinye ntatwashobora kubona baraciye bagira kuba nafuta ndamuhojeje n'ukuri yihangane oya reka tumuhoze Joakim ari mu bantu novuga yuko bariko barakora neza cyane mu gihugu cy'Uburundi kandi uriya mwana wo gusapotinga kuko ni umuntu afise idea cyane KERCY ni kihe kintu woba wiyumvira yuko nta mubajije wibaza wongere wishyure bon nta na kimwe ntiwambajije amazina yanje yose genda kuzi abatanzi genda kuzi amazina yawe yose amazina yanje ikibazo yose niba ntakubajije iwanyu muvuka muri abantu bane turi bane ndifura ishimwe KERCY Adinete Adinete yageze jenke kabarampenze ni ikintu gifise agaciro cyane Adine ego ikintu kiri gifise nyene agaciro Adinete ukivuka apare ya mama wawe ninde muntu yagukubise ijisho ntavyo nzi kuko sinari bwakanure sinigeze ndabibaza kuko bon oya ariko nibaza ko ari mama ni muganga bon ni muganga ego basi dukure mu basi na muganga ko muganga ni must ukurikira ngaho ni mama papa babanza kwereka mama hama bakaca bamuhamagara papa tumwana turamushikanye bugira kabiri ni mama y'umusi umuganga hama mama hama papa wakuyemwo muganga ndakuyemwo muganga na mama ni papa rero ugira kabiri sawa kabisa kese kare tugushimire cyane ndabashimiye namwe akajambo kanyuma ko kuzibashariti shana ndanabakumbuye bon ego ndabakunda yo vraiment ndabasabye aba bantu baritanga cyane uraza ahantu baduze kure none mwari kandi nta n'amahera ya bajaje mwari mufise cyane abacorera vraiment abakunzi ba Shari TV vraiment mwebwe mukunda abantu babashikiriza ibintu bigezweho turabasabye mutange na nimero yawe ya rimikash canke abari hanze bakoresha wese nyoye mpesa zirakora mubafashe turaterereje mubagurira akamoto canke imodoka imoto muzoyikwirwa ko muri batatu imodoka rero KERCY twe turagushimira cyane kuba watwemereye akanya kuduha akanya uruhabwa icyubahiro kandi bandanye bubahwa abimani bandanye kuzigamura ukora bikorera ibikorwa biryoshye cyane umugabo nongera kandi agutekera impanuro rondera ahantu bafitse tuyicare tuzi ebana bon ego ndabibemereye mu mezi makenya kubera ko ubunya ndajuragirika kubera ko nkiri ku ishuri ndose akanya mvuga ati ndarosa karaka nca niruka nkagakora mugabo ahantu hina hamwe kenshi usanga bakora mu ndwi hagati ndihagarara ko vraiment ubona ndiko ndaboneka cyane ubona ahantu henshi kuko hatuma tukubona usanga hanuze ataroketi kubona nibyo kandi nabigabanuye ama rero wubahwe kabisa imana bandanye guhezagira akajambo ko kubasezera ucyugara kandi kiganiro ubahwe imana imbere yuko nubahwa jewe hama nyene ndabasezeye muroranirwe muryoherwe kuno munsi wa Valentin nyene mukundane gusa mwibuke ntimugire ibisutwa munsi mwiza